How you doing? How you doing? How you doing? How are you guys? Mumeze gute? Twebwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Turagarutse mu nkuru yihutirwa, of course. Iracari breaking news aho bibandanya kuvugisha benshi noneho ntibivugwe kumwe ibijanye n'isambuka ry'urugo guno Ishimwe Vestine mwene wabo na Kamikazi Dorcas. Bano bakobwa basanzwe baririmbana ari babiri bamenyekanye nka Dorcas and Vestine. Noneho hamaze kumenyekana amakuru yihutirwa, noneho ubona yuko ibintu byamaze gufata iyindi sura, byamaze guhindura isura, aho byari byatanguye bamwe bibaza ngo n'ugukina, amara bikomeza kubonekana mu binyamakuru byinshi bitandukanye. Noneho na bya binyamakuru bimwe bita ngo biri serious, bitanga inkuru zizewe. Ni ikintu cabandanije kubabaza benshi. I'm sorry, abona yuko benshi batigeze bishimirwa isambuka rya runo rugo. Eka mbere bamwe bakaba bagiye banagerageza gutera amajambo, bamwe mu bamenyesha amakuru bariko baragira ico batangaje kuri zino nkuru. Mbonereho no kubeshuza canke gutanga umuco ku bantu bagiye banyandikira ari benshi, bavuga bati Diko, we take you as a serious man. Ati tugufata nk'umuntu ari serious, yuko aduhereza zino nkuru tuba tubona menga wahiduye intumbero, profile yawe ntikiri yayindi. Ibambewe murambeshera cyane kubera yuko nta kinyoma nigeze ndababwira. Izi nkuru tubabwira nizo tuba twatohoje twisunga ibindi binyamakuru biba vyegereye abo vyega, natwe turasoma nk'abandi bose, ariko kandi tukavugana na banyirubwite, tukavugana n'abamenyesha amakuru baba bari mu karere bakaduha inkuru. Usibye yuko babiri bakenewe bataragira ico bivuze ko, yamara umwe muri bo n'ubundi afite ico bivuze ko kuba ari we yitangiye inkuru. Uno ni Vestine ubwiwe. Rero gufata umwanya tugatangaza ivyo nyiri inkuru yivugiye, ntaho wohera uvuga yuko twatanze inkuru z'ibinyoma. Biba bisaba kwizera ibyo tukubwira, na cyane ko atari byo tuba twakuye mu kirere cyangwa twadukane, tuba twafatiye kuri ba nyiravyo baba bitangaje, kugeza igihe nyiravyo wenyene yo kongera akavuga ati ibyo nababwiye si byo, canke ibyo navuze nari naborewe, canke nari ngamije ibi n'ibi canke bambesheye. Ariko umwanya atavajon irasohoka ibi bivuguruza, inkuru iba yatanzwe iba ikiriyo. Tuboneraho kandi kubeshuza kamwe mu account kariko karasirikira bavuga yuko ari Vestine yavyanditse kuri X yiwe, namba tari kuri Instagram. Ntabwo iyi account ari yiwe na gatoya, ahubwo n'undi muntu yayicreatinze aca ayicako kugira byiko ko ari karabeshuza. Ariko bino Vestine navyo nyene avuga ino account yako atari guyiwe. At least ino account ahubwo imaze umwaka wose ihari, umuntu yayishinze aca yitirira amazina ya Vestine Ishimwe, ariko ntabwo ari Vestine. Kunkabe nkako murazi yuko bana bakobwa bafite igikundiro kinini, nta kuntu na kumwe yokora account ngo imara umwaka wose ifise abantu 45 abantu 1000 ifise ibyo muca mu vyumva neza. Anyway, twihuse cyane, hamaze gusohoka ibintu 10 neza na neza abahinga begeranije, harimo nabegereye ino kapo, bavuga yuko bino bintu 10 ari byo bisamburiye uno mukobwa Vestine, nabyo bitumye runo rugo rusambuka. Twihuse cyane turababwira ibintu 10, ariko kandi bivanze na analyse zacu twagiye twegeranya natwe, turavuga ati tuzihuze dutore ibintu 10 byerekana yuko runo rugo usangwa koko rwasambutse, rushobora kuba rusambutse. Ikintu ca mbere gisambuye runo rugo canke gishobora gusambura runo rugo canke gishobora kuba carusambuye ni ikintu bita culture canke tradition, imigenzo canke imico y'ahantu. Bino bihugu byo muri West Africa canke bino bihugu byo mu burengero bwa Afrika neza na neza bifise umuco utandukanye cane n'umuco wo muri East Africa. Ni bihugu uravye uburyo ingo n'imiryango bibaho, usanga byubakiye kuri total power canke ubushobozi burenze buba buhagaze ku mugabo. Noneho umugabo agafata umugore wiwe nk'igikoresho adomini 100%. Abagore bo mu bino bihugu usanga ata jambo rinini bafise, ntashobora no gutanga amategeko mu rugo, ahubwo aricara akagendera ku mategeko y'umugabo 100%. Aho usanga mbere wovuga ngo umugore aracunaguzwa agacugwa bufuni na buhoro. Eka mbere umugore ni hahandi usanga akubitwa bigaherera iyo. Ikijanye hoho no gutandukana canke divorce gifatwa nk'umuziro canke ishano, ibara ridasanzwe.
umugore usanga yubakiye kuri ka kandi ngo niko zubakwa agakubitwa ariko akaguma mu rugo. Ibi rero byumvikana ugiye guhuza n'imico y'ibihugu byo muri East Africa n'u Rwanda rurimwo, ni ibihugu byo bimaze guteza imbere ikintu cyo kuvuga ngo equality, harimo na egalite, aho mbere murabizi yuko benshi muranabizi yuko hano harakunda kuba n'amaforum usanga avuga ngo egalite de genre, no kuvuga ngo abagabo bangane n'abagore. Noneho waja mu gihugu nk'u Rwanda uza gusanga no munsi kiri mu nzira yo kubaka ikintu gisa n'ico muri Europe, aho mbere bafata abantu b'igitsina gore bagashaka kubashira imbere, akaba aribo bagira n'ijambo rinini. Rero uno Vestine nimba yevoriwe muri society imeze nka kuno, aho umugore nawe abafise ijambo, aho ari egalite mu rugo, nawe abafise ijambo, afise ibyo ashikiriza, agacaja hahantu atemerewe nkeka no kwatsa televiziyo atabiherewe uruhusha, murumva yuko ari esheke idasanzwe kuba ku rugo hano hantu bica bigorana cyane. Noneho ikintu ca kabiri bavuga ati gishobora kuba gisambuye urugo ni ikintu cyitwa ngo kubana mutazinanye bihagije. Uno Vestine ni umwana yaragiheza ishure akiri no ku myaka mikeya cyane, nubwo yaritangiye gukura ageze mu rugo, bana yuko yarageze mu myaka 23. Noneho umwana muto yahejeje amashuri, ahejeje secondaire, nta na kaminuza ariga, ahise ahura n'umugabo w'umubillionaire, umugabo yakamiritse mu buzima, amaze gukora ama affairs menshi. Ntibazinanye, bagiye yuko biragoye ko bano bantu babiri baza guhuza mu rugo ngo usange bahuriza ku bintu, na cyane cyane yuko murumva yuko cyitwa mindset mu mutwe, gusasa inzobe, gushira ibintu ku meza, uza gusanga bitareha, bigatuma icyitwa guhuza ururimi bigoye cyane. Noneho bikaza guhuzwa n'ikindi kintu kivuga ngo bakundanye umwanya mutoya cyane. Mwibaze abantu bamenyanye vuba, bakundanye amezi 3 yonyene, twavuze hejuru bafise ibintu byinshi badahuriza ko, ntibahuje umuco n'akaranga, ntibahuje n'akarere, yewe ntibahuje n'ibindi tuza kumva hasi. Noneho bagaca bakundana amezi 3 yonyene. Biroroshe kugira nibabana uze gusanga batangiye kwigana kugushasha canke umwe abone bishasha surprisingly, usange bishobora kumusamburira kukabe nkako mu byo uno Vestine ya postinze canke yatangaje. Mwibuke yuko ari ahantu yavuze ngo kuja kubana n'umugabo ni nko kuja mu gihugu utazi, tari ibintu bishasha ugenda ubona bikagutangaza. Ati rero nibyo kwitondera cyane. Byumvikana yuko kino kintu cya kabiri kubana mutazinanye gishobora kuba ari kimwe mu bintu binini bisamburiye uno mugore Vestine Irakoze. Ikintu cya gatatu harimwo icitwa guhitigwamo canke kuticagurira ugacagurirwa n'umuntu. Mu nkuru ziriko ziravugwa zivuga yuko uno manager wabo canke no mujanama ababa hagufi Irene Murindahabi, uno mumenyesha makuru, yoba yaragize uruhara runini cyane mu guhitiramwo uno mukobwa uno mugabo Idrissa. Uno Idrissa na cyane cyane yuko yoba yari yaciye kuri Irene, noneho amucako nk'umugenzi bari bazinanye, aramubwira ati ndakeneye ujya mukobwa wawe. Irene nawe ntiyasaganya, yemera kumutanga bitewe nuko guhuzwa kwa bano babiri byakozwe nk'idiri, cyane cyane yuko no mugabo bivuga yuko yabiriyemwo amafaranga menshi, nuno munsi yarakiyajya nk'umuntu basanga bafitanye kontra. Turabizi rero kuja ku muntu baguhitiyemwo, ntiwamwihitiyemwo, ntiwicaye ngo umwigeko, ntiwamukunze, ntiwafashe umwanya wo kwiyumvira, biroroshe cyane umaze kugera mu rugo utsitajwe n'akantu kamwe gusa uhite wiyirukira wigire. Ikintu ca kane gishobora kuba gisambuye runo rugo ni ikintu cyitwa ngo gukwegwa n'amafaranga. Hejuru gato ko tababwira ngo umuntu aguhitiyemwo, noneho ushobora kwanka bitewe nuko ameze, ariko mwisi y'uno munsi biragoye ko umukobwa yobona umubillionaire, umuntu atunze miliyoni 1,000 mu mafaranga, noneho yahariya ngo amwanke canke amubenge, bimwe hano twita ngo yaramubenze. Amaze guhitigwa ngo bamucaguriye n'umukobwa ngo ashobora kuba yarakwezwe n'amafaranga, kuvuga oya biramugora, nubwo hari ibindi byinshi yabona bitajanye, atanezererewe, umugabo akuze atari muri generation yiwe, ariko amafaranga ngo yoba yamugize ikiragi, ahitamwo kubyemera. Noneho kuri influence y'uno manager wabo Irene Murindahabi. Ikintu ca gatanu ni ikintu cyitwa kurongora abagore benshi, gisanzwe n'ubundi kiri mu muco w'abana bantu bo muri West.
bino bintu birakomeye. Mwibuke abakunda gukurikirana inkuru nibyo byashikiye umugabo yitwa Akon, umugore wiwe ejo bundi aherutse kugenda avuga ati je umugabo wanje afite amafaranga menshi, ego ntaco mbuze, ariko umugabo buri mwaka arongora abagore kandi akabona ntaco bimutwaye, sinogumana nawe. Bino bihugu bya Senegal biregeranye cyane na za Burkina Faso n'imico yabo. Uno mugabo nawe Idrissa bivugwa yuko yiyorobetse yigira umusore mu gihugu cy'u Rwanda asanzwe akora mu business, ariko hariya muri Burkina Faso afise abagore benshi, kukabe nkako hariya muri Burkina Faso iyo urongoye umugore umwe bagufata nk'umugabo w'ikijuju, umugabo atuzuye, umugabo atabuhizi afise. Noneho byahurirana nuko uno mugabo asanzwe afise n'amafaranga menshi, bakavuga bati ntabwo woguma ku mugore umwe. Rero uno Vestine amaze kugera mu runo rugo, we yoba yaramenya amakuru y'ibanga yuko uno mugabo asanzwe yifitiye n'abandi bagore. Noneho umwana muto yarazi yuko agiye kwamikara wenyine, bimunanira kwihangana, ahitamwo gutangaza nk'ibyo yatangaje, aravuga ati ndagiye. Tubibutsa kandi yuko bano bagabo muri Burkina Faso iyo maze kuba umu businessman, noneho ntaba nacemerewe kurongora abagore mu gihugu ciwe gusa, abemerewe no kurongora hageze hose, na cyane cyane yuko mubizi yuko agafaranga barakubwira ngo ni musema kweri karivugira. Ikintu ca gatandatu, Vestine yabujijwe kugera ku ndoto ziwe, ahubwo akoreshwa nk'iturufu canke igikoresho c'uno mugabo kugira abandanye yikorera amamiliyoni menshi. Noneho Vestine wewe abihomberamwo. Uno mugabo biravuga yuko mu mico ya hariya canke bimwe mu bintu byaba byaramuhaye amafaranga harimwo ibintu bijanye no kugenda akorana n'abana baba under age, abana bakiri bato bafise imyaka nka 18. Noneho ibi bigahura n'amabwirizwa y'abantu bakoresha ibintu bita ngo bifyiti bya hariya. Mbere rimwe ngo bagahitamwo muri abo bana bakavuga bati reka umwe ndamurongore, ndamugire nk'igikoresho, niyatimba tuzogumana, atimbye adatimvye yahukane, ariko je nzoba nasayininze amasezerano yo kubandanya nikorera amafaranga menshi. Ibi Vestine asa n'uwabibonye kare, kwa kubura kwishira no kwizana, abona ni igikoresho, atangira kubuzwa ibintu bimwe bimwe, harimwo n'ikintu kiriko kiravuga yuko no mugabo yatangiye gutera induru n'uno mugore, amubuza ibintu byo kuririmba ngo yicare mu rugo agume hamwe ajya amafaranga gusa, mu ibintu byo kuririmba abihebe. Noneho Vestine bihitamwo kumunanira, avuga ati jewe isono bisabira ko ndagiye. Ikintu cindwi harimwo ikintu cindwi kivuga ngo kudahuza idini. Uno mukobwa Vestine n'umupantekote canke mu ADPR musanzwe mubizi babakizwa bo mu Rwanda, noneho agabana n'uno mugabo Idrissa w'umu Islam. Mwivire bino bintu bibiri for sure 100% n'ubwami bubiri butandukanye. Ego me ntawo judging ngo basenga mukuri ni bana ku muntu wese bafise kwemera kwiwe, ariko idini rya Pantekote na Islam ni idini ridahura. Mwibaze rero abantu babiri barabanye, basi umwe ntiyimukiye uwundi, kumwe bivuga ngo aje mu idini ry'uwundi, uza gusanga ni impome zibiri zitandukanye zihanye umugongo, uza gusanga kumarana n'umwaka byogorana. Ariyo mpamvu ku mezi atatarenga ku minsi 137 yonyene uno rugo rwamaze kugera ku musozo wago. Noneho urugize ariwe inarugo ahitamwa gutangaza yuko yananiwe. Rero biravugwa neza yuko mu bitumye urugo rwanka Vestine yarangoye n'uno mugabo amubwira yuko azoca aza gukizwa abe umwadepere cyangwa umupantekote, ariko no mugabo ahitamwo guhagarara ku idini rya Islam. Noneho ntiyanabwira uno mukobwa ngo aje muri Islam, hagamubwira ati wewe nugume kuri icuri nanje ngume kuconda, ariko bizohava bigorana yuko bano bantu babiri baza guhuza, na cyane cyane yuko ari ubwami bubiri butandukanye. Ikintu c'umunani bavuga yuko gisamburiye urugo ni ikintu cyitwa kubakira ku majambo y'umuntu canke kubakira ku mitwe y'umuntu canke umuhanuzi. Biravuga yuko no mugabo yitwa Irene ariwe master planner wa Vestine, kandi birumvikana ko ari manager wiwe. Ibintu byose guhera mu ntango no guhitamwo no mugabo, ibyo bubakiye ko impanuro zose hagize n'akabaye mu runo rugo, Vestine yirukira kukabwira Irene. Irene nawe ibyo hanura byabaye bicanke byiza, ugasanga biriko birarema icuka kibi mu rugo rwa Vestine, kugeza n'igihe ino ngingo Vestine yafashe bivuga yuko atari we yayifashe, ahubwo ari Irene muri ndabe yayimufatiye kubw'inyungu ziwe no kugira kipinge uno mukobwa abandanya dandaza. Na cyane ko yamaze kuronka amakuru yuko uno mukobwa ari karabuzwa kuririmba navyo bihagaze, Irene muri ndahabi bikaba byofashwa nko kumwicira aho yasoroma ubugari. Tumanuke cyane n'ikintu c'icenda gishobora gusambura runo rugo cyangwa gishobora gutuma gwasambutse canke ruzosambuka, ni ikintu cyitwa kudahuza ururimi. Uno mugabo Idrissa wo mu Burkina Faso avuga igifaransa cinshi
kugeza ubu nta n'amajambo ijana y'ikinyarwanda yarazi. Noneho niba umuntu yagumye ku gifaransa cy'iwabo nta n'icongereza yigeze yiga kugira byiko yuko basi gike ashobora kuvuga ashobora kukibwira uno Vestine nawe nyene icongereza atakizi neza mbwa yumvamwe gike murabizi yuko systeme hariya biga ya ikinyarwanda ariko bagashiramo n'icongereza. Uza gusanga ari kibazo cyane. Ibiro bikavuga yuko ibijanye no communication ururimi mu rugo nago nyene kwabaye intambamyi, ugasanga bimwe ntibabihuriza ahubwo byinshi mbere hagize rero no gushamirana kugira baronko uburyo biyuzuza biyunga cyangwa uwo bahuza, bibandanya kuba ikibazo gikomeye cyane, bibandanya kuba ikibazo c'ingutu ca kindi kidatorerwa inyishu. Noneho naco kikaba intambamyi ku mukobwa avuga ururimi rw'ikinyarwanda n'icongereza ca ntaco, noneho kuvugana gukominikana n'umuntu avuga igifaransa, murumva yuko ari uguterana ibidashika. Noneho bikanavugwa yuko igihe cyose bashamiranye babuze n'ubahuza, noneho uno Vestine igifaransa acumva ku matwi kikamunanira no kuvugana gatoya, ahitamo kubona ari intambamyi ikomeye cyane kubona umugabo we nawe nyene atashaka yarafise ryo kwiga ururimi kugira bihurize ko. Noneho Vestine bikomeza kuhura na bimwe byose ko tavuga hejuru biramuremera cyane bituma yo kwahuka. Ni ikintu ca 10 uwo menga ni gitomenga kirana twengeje ariko naco nyene kirakomeye. Ni ikintu kivuga ngo umugabo yarashishwe, umugabo ntatwenga, umugabo yaraheranywe n'ibihe, umugabo ni babakire badakura ko n'iryinyo ritava kurindi, mu gihe Vestine afatwa nk'ikidabe, nk'umwana yatese niko bavyita mu kinyarwanda, yatonye aguma yitwengera, umwana akiri mu myaka akeneye guciringa kwinjoyinga kwame mu birthday nk'abandi, ariko noneho no mwana akugaranirwa ahantu ntahabwe ukwishira no kwizana. Noneho yabana n'umugabo akaba ari wa mugabo ahindukira yashavuye, umugabo adatwenga kabisa, kubona iryinyo ryiwe bigoye. Mwana yibonye no kuri le jour de mariage, umunsi wa mariage, umunsi w'ubugeni bwabo, abantu bakomeje kugira comment no mugabo ko adatwenga n'ibiki, nuko ari umukire atayiko hari abakire batwenga, twari gucishamo basi no kuri mariage agatwenga, ariko nta muntu yigeze abona iryinyo ryiwe ngo reka aratwenga. Rero uno mugabo n'umuntu ngo atekereje cyane avuga amajambo makatigira atwenga, mu gihe uno Vestine ari umuntu aguma atwengagura amwenyura ashaka gukina. Uno mugabo nawe bino akaba atabyerekwa. Ngivyo bintu 10 abahinga bagiye bagaruka ko bamwe mu begereye Vestine batangaje bavuga ati ibi bintu birakomeye cyane ku rugero guko nubwo runo rugo goba rutasambutse n'ubundi goba ruri mu nzira yo gusambuka, kubera ko bino bintu iyo abantu batabihurije ko babana biragoye kubona marana n'umwaka babana. Turindire kugeza igihe uno Vestine yakijumurira agatangaza bino, n'ubundi azobagize ibindi bintu yatangaje birenze bino twababwiye canke bino mwagiye mubona. Turacabakunda cyane everywhere, gira share, ugire comment. Wewe udukurikiranye utara subscribinga ufyonde kora kugakengera subscribing kugira uzohore uwa mbere wironkera the exclusive news, ibiganiro by'akarero nka bino utobona ahandi hantu na hamwe. Muracatira amenye ndi kuri yo Leonce the son guy Doctor of Love aka the ambassador, also known as Diko. Turacabakunda cyane. Ciao ciao. Diko Entertainment.